icompa abantu banje bakanyumvira, icompa Abisirayeli bakagendera mu nzira zanje, notsinda abansi babo vuba, nohindurira ukuboko kwanje ku barwanizi babo. Abansi b'Uhoraho bakamwunamira bamuhema, ariko babandi bakaramba ibihe byose. Umurongo wanyu muvuga ngo nobagaburira ingano zisetse neza, kandi nobahaza ubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Imana yacu nihimbazwe bene data n'ano majambo tugiye gusangira, tugiye kuganira ko cangiye twari tubuze ibyo turya ihagurutsa amani, itukororera amani. Cangiye twari twishwe no mero, tugomba akaboga, tugomba akanyama, yazanye inkware aho twari dushagaje, turarya inkware ku buntu. Cangiye twari twishwe n'inyota, yemwe mw'Abisirayeli mwe, amashimwe yacu ashingira kuri bino bintu Imana yadukoreye muri kahise. Cangiye twari tubuze amazi yo kunywa, yayazanye yakuye mu gitandara. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, nubwo byagenze gutyo, nubwo nabagiriye neza ariko bakaba batanyumvira, nubwo nabajabukije ikiyaga gitukura ariko bakaba batanyumvira, nubwo nabahaye manu mu bugaragu nzari igomba ibice ariko bakaba batanyumvira, nubwo basubirije mu nkoko ibibi kandi jewe nabahaye ibyiza, nubwo bimeze gutyo, nubwo bambabaje, nubwo bancumuyeko, nubwo bambabaje, nubwo ariko ndacafise urukundo kuri bo, ndacabakunda. Ega jewe ntanke ibyaha bakora, nayo ubundi barya abanyabyaha aribo bantu banje, bobo ndabakunda, ndabababaye, ndabitayeho, icompa bakanyumvira. Nubwo ibyo byagenze gutyo, nubwo byabagoye, nubwo batanyumviye, nubwo batashize mu ngiro ibyo nababwiye, nubwo amashimwe yo kumpimbaza no kuntazira nari niteze muri bo ntayaronse, nubwo ibyo nabakoreye babyibagiye bakabona ko mbego ntibyanabaye, nubwo bifatanyije n'ayandi mahanga bakagendera mu ngeso mbi, ariko ko bacitwa abantu banje, ko bacitwa ihanga ryanje, ko bacitwa Abisirayeli naho bancumuyeko, ko bacitirirwa izina ryanjye, jewe nk'umuvyeyi atandukanye n'abo mw'isi, jewe nk'umuvyeyi special adasanzwe, ndumva mu mutima wanje nipfuza mbega vyokunda, ubwo mbega n'igiki comfasha abantu banje batanyumvira b'Abisirayeli bakanyumvira. Ese icompa bigakunda, bakanyemerera, bakikosora, bakanyumvira, notombora gusa abantu banje b'Abisirayeli bakanyumvira, bakemera bagaca bugufi, bakemera bagashira mu ngiro ibyo nifuza ko bakora. Abantu banje b'Abisirayeli jewe Imana bonyemerera gusa bakanyumvira, nico kintu mbagomba ko, singomba igiturire gifuka ibyaha bakoze, ntaco boronka, singomba igifukamunwa kubw'ibyaha bancumuyeko, singomba ikiguzi kubw'ibyaha bancumuyeko, eka abanamba singomba ko bariha ibiwaye n'umubabaro bateye umutima wanje mu kubabaza kubw'ibyaha bakoze, habanamba. Ariko inyuma y'ibi byose abantu banje bariko barakora by'ibyaha vyambabaje, ndagomba ikintu kimwe, nico kintu kimwe rudende rwa dege mfise mu mutima wanje, cocira inzira ibitangaza, ibikomeye n'ibimenyetso bidasanzwe nokora ku bugingo bwabo. Ndifuza gushishikara kubagirira neza, ndifuza kubatabara, ndifuza kubaba hafi. Ikintu kintangiriye, bariyeri iri hagati ya jewe n'abantu banje, nuko batanyumvira, icompa bakanyumvira. Hamwe abantu banje bo kwigora bakina
data bigakunda bakanyumvira. Jewe ndafise imigabo n'imigambi myiza ku bugingo bwabo. Turabaramukije cyane bakunze ikiganiro umutsima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare gushimira imitima yanyu. Turabahaye kandi muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cy'uno munsi, aho mutaramanye na John Ngeso Jambo Imana Rambo nasanzwe ndabategurira bino biganiro mu mbere y'abashikiriza. Turafise ijambo ry'Imana tugomba gusangira namwe ribonekana mu gitabo c'amazaburi, ariko tutarasanga iryo jambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tubikora, reka tubone dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe, iganirize imitima yacu iciye n'ubuno butumwa bwiza tugiye gusangira. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana nziza, turagukengurukiye cyane, wewe ufise imigabo n'imigambi myiza ugomba gushitsa ku bugingo bwacu, ukadusaba ngo tukumvire, tukubahe, dushire mu ngiro ibyo wipfuza, ibyo ugomba, ibyo utubwira, ibyo dutegeka. Turagukengurukiye cyane kuduhaye kano karyo keza kugira ngo bikunde dusubire twumve ukuvuga kw'Imana biciye mu ijambo ryawe. Kaze rero ubane nacu, kaze uganirize imitima yacu, kaze uhaze imitima ishonje, kaze umara inyota imitima inyotewe, kaze usubizemo intege abadendebukiwe, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen. Nuko rero turabahaye ikaze kugira kandi uko twamaze kubivuga muri rino jambo ry'Imana tugomba gusangira, aho turisanga mu gitabo c'amazaburi. Igitabo c'amazaburi dusoma zaburi ya 81, hanyuma duce dusoma imirongo ishika kuri 3 ibonekana ubwa nyuma cyangwa se imirongo 3 ya nyuma yo muri kino gice c'amazaburi, igice ca 81. Indanzi y'amagambo ivuga ngo izaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavuga inanga mu ijwi ryitwa gititi, ni ya Asafu. Umurongo w'13 rero uvuga ngo icompa abantu banje bakanyumvira, icompa Abisirayeli bakagendera mu nzira zanje, notsinda abansi babo vuba, nohindurira ukuboko kwanje ku barwanizi babo, abansi b'Uhoraho bakamunamira bamuhema, ariko babandi bakaramba ibihe byose. Umurongo wanyu uvuga ngo nobagaburira ingano zisetse neza, kandi nobahaza ubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Imana yacu nihimba twe bene data n'ano majambo tugiye gusangira, tugiye kuganira ko aho tubonye umurongo 13 uvuga ngo icompa abantu banje bakanyumvira, icompa Abisirayeli bakagendera mu nzira zanje, notsinda abansi babo vuba, nohindurira ukuboko kwanje ku barwanizi babo, abansi b'Uhoraho bakamwunamira bamuhema, ariko babandi bakaramba ibihe byose. Yarangije ino zaburi avuga ngo nobagaburira ingano zisetse neza, kandi nobahaza ubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo. Nano majambo numva mfise mu mutima kandi numva yagutse, numva noganira n'umuntu agiye gukurikirana kino kiganiro, aho tugiye gukuramo ijambo rivuga ngo kumvira Uhoraho. Niryo jambo ngomba ko dukuramo. Iyi zaburi dusomye ni zaburi ya 81 nk'uko tumaze kubibona. Amazaburi nayo, kino gitabo c'amazaburi ni igitabo kirimo indirimbo zagiye ziririmbwa n'Abisirayeli mu bihe bitandukanye bya kahise k'ihanga rya Isirayeli. Hari ijambo ry'Imana cyangwa se hariho video twigeze kubashikiriza ko ijambo ryo muri zaburi, iyo video ifise theme cyangwa se titre ivuga ngo uku ni Uhoraho yabaye mu ruhande rwawe. Muri iyo video twaravuze ingene amazaburi abahinga mu bya Bibiliya cyangwa se abakurikiranira hafi bya Bibiliya cyangwa abandi nabo tubavuga ngo abasesanguzi mu bya Bibiliya, ukuntu bagerageza kwerekana ingene amazaburi ashobora kugaburwamwo mu migwi, kugira ngo usomye zaburi uce wumva neza na neza iyo zaburi icigomba kuvuga canke iyo zaburi igihe
yoba yaranditswemo. Imana yacu nihimbazwe. Tubakiriye ku mahanga gatoya, twaravuze muri iyo video yuko abo basesanguzi mu bya Bibiliya canke twokwita ngo imbonerakure mu bya Bibiliya zerekana yuko hariho uburyo bushika kuri bubiri amazaburi agabugwamo mu migwi mikuru itatu. Uburyo bwa mbere muri ubwo buryo bubiri ni uburyo bw'uko ngo amazaburi hariho amazaburi yanditswe imbere y'uko ihanga rya Isirayeli rijanwa ari nyagano mu gihugu cy'i Babuloni. Hanyuma hagacabaho kandi mu kugera kabiri w'amazaburi ngo amazaburi banditse ngo igihe bari mu kinyago i Babuloni, ni ikinyago cyamaze imyaka ngo yaba imyaka 70. Umugwi wa mbere rero na amazaburi baririmbye, ni indirimbo baririmbye bataratwagwa ari inyagano cyangwa se ari inyambukira mu gihugu cy'i Babuloni, aho icyo gihe bari bibereyeho banezerewe baryohewe mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Hanyuma umugwi wa kabiri uba uhurikiyemo amazaburi baririmbye igihe bari mu kinyagaho, nabo bavuga ku magogo, ku marusha, ku kuntu bataronka n'ingene bahimbaza Imana, batanezerewe, batishimye kuko bari mu gihe c'ikinyago muri deportation i Babuloni. Umugwi wa gatatu rero nawo ugizwe n'amazaburi baririmbye inyuma y'ikinyago, bamaze kuva mu kinyago, batakiri inyagano, batakiri inyambukira mu gihugu cy'i Babuloni, baramaze kugaruka mu gihugu c'amavukiro. Hariho amazaburi rero baririmbye, mbere muri ayo dusangamo ya zaburi 137 ivuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbere tugaturikisha tukarira twibutse Siyoni. Iyi ndirimbo bayirimbye bamaze kuva mu kinyago kuko bariko baribuka ingene ico gihe bakiri i Babuloni, bakiri mu kinyago, bakiri muri kiriya gihugu c'ikinyamahanga bari baratwawe ari nyagano cyangwa ari nyamukira, ingene vyari bimeze. Batari bakiririmba ngo bari barafashe n'inanga zabo ngo barazimanika hejuru ku biti byo ku nkengera y'inzuzi z'i Babuloni, ngo ntibari bagihimbaza Imana, bari bakinezerwa. Imana yacu nihimbazwe. Hari ubundi buryo cyangwa se ubundi buhinga cyangwa se ubundi buryo bwo bakoresha mu kugabura amazaburi mu migwi itatu. Ubwo buryo nabwo bugira kabiri, ni uburyo bavugamo yuko amazaburi ashobora kugaburwamo butatu hisunzwe n'imitima y'izaburi, hisunzwe losanse y'iyo zaburi, hisunzwe ico iyo zaburi itumbereye kwigisha, ni ukuvuga hisunzwe insiguro y'ayo majambo, intumbero iyo zaburi igomba gushikako. Muri ico gihe nabo bakavuga yuko hariho amazaburi yigisha ubwenge, le psaume de sagesse, hakabaho undi mugwi w'amazaburi y'agacurantimba. Uyu mugwi w'amazaburi y'agacurantimba nawo ni amazaburi agwiriyemo amajambo yo gucura intimba. Mbere ahanini usanga aya mazaburi ariyo mazaburi Abisirayeli baririmbye bacura intimba cage bari mu kinyago i Babuloni. Undi mu kugira gatatu nawo w'amazaburi, ni ukuvuga havuyeho umugwi w'amazaburi y'agacurantimba, hakavaho umugwi w'amazaburi yigisha iby'ubwenge, le psaume de sagesse. Amazaburi agira gatatu cyangwa se undi mu kugira gatatu yisunzwe insiguro y'amazaburi, basanga ari umugwi ngo w'amazaburi yo guhimbaza no gutazira Imana yacu nihimbazwe. Psaume de louange et adoration, Imana yacu nihimbazwe. Rero iyi zaburi dusomye mwana amajambo, twamaze kubona amajambo ari muri no zaburi n'amajambo Imana yoyo ubwayo yivugiye. Aya mazaburi rero hari amazaburi Abisirayeli ngo baririmba iyo bari mu muryango, ni ukuvuga bakoraniye hamwe nka famiye bagomba gusenga Imana, cyagisabisha abandi bavuga ngo Mana yanje ndiko ndagenda kuryama, ngo none Mana ndagusabye itiro riruhurira umubiri wanje n'umutima wanje, umengo niko nahora numva yego cyane nukundi kuntu nyine umuntu ashobora kuba asenga yagiye kuryama. Hariho amazaburi rero ngo yaririmbwa kenshi na kenshi iyo abantu bakoraniye hamwe mu muryango bagomba gusenga Imana, ngo biragize Imana cyangwa se bashimira Imana hamwe. Yego hari amazaburi rero ngo baririmbira mu muryango, bakunda kuririmba mu muryango iyo bakoraniye hamwe bagomba gusenga Imana. Hariho n'amazaburi kandi muri ano mazaburi nyine tubona muri kino gitabo cy'amazaburi, hariho amazaburi Abisirayeli ngo baririmba
iyo bakoraniye hamwe nk'ishengero, iyo bakoraniye hamwe mu rusengero kugira ngo basenge Imana, ngo mu gatondo canke ku mugoroba hari hamiga canke se hariho imisa yo mu gatondo, hariho n'imisa yo ku mugoroba, kandi nibaza yuko iyo ku mugoroba yoba yaba muri bya bihe hahora habamo ico bita ngo ni kimazi cane kera, harataba ikimazi cane kera. Rero nibaza ko ari muri ayo masaha nyene rero hari amazaburi ngo baririmba amano mazaburi iyo bakoraniye hamwe mu rusengero nk'ishengero bagomba gusengera hamwe Imana nk'ihana nk'ubwoko bwa Isirayeli, Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi muri ano mazaburi nyene hari amazaburi yaririmbwa ngo iyo bari mu rugendo bariko baragenda i Yerusalemu bagiye mu minsi mikuru. Muri ya video nababwira ivuga ngo uku niko Uhoraho yabaye mu ruhande rwawe. Twasomye izaburi yari mu mugwi w'amazaburi afise akabirya. Ayo mazaburi yitwa ngo ni amazaburi yo mwiduga. Ayo mazaburi yo mwiduga rero niwo mugwi w'amazaburi ngo Abisirayeli bakunda kuririmba iyo bari mu mabarabara cyangwa se mu mayira baduga i Yerusalemu bagiye mu minsi mikuru guhimbaza Imana. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi hariho n'amazaburi ngo bashobora kuririmba iyo rero bari mu minsi mikuru i Yerusalemu, iminsi mikuru nyezina bari i Yerusalemu, ugasanga ku munsi mukuru kanaka baririmba izaburi, kundi munsi mukuru kanaka hari indi zaburi igenewe kuririmba kuri uwo munsi. Imana yacu nihimbazwe. Tubiravye hepfo gatoya rero izaburi ya 81 twasomye mwano majambo bivugwa yuko ari izaburi yaririmbwa ngo ku munsi mukuru w'inzamba, kuko hari iminsi mikuru ntituza kubyinjiramo cyane. Hari iminsi mikuru Abisirayeli baduga guhimbariza i Yerusalemu gatatu mu mwaka. Hanyuma rero bivugwa yuko iyi zaburi ariyo yakunda kuririmbwa kuri uno munsi mukuru w'inzamba. Naho hariho n'izindi zaburi zaririmbwa, hariho n'izaburi ya 79 turaza kwibona kumbure imbere gatoya. Ego none rero iyi zaburi ngo aririmba kuri uwo munsi mukuru w'inzamba, iyi zaburi yose ya 81 tugomba gusangira ko ano majambo Imana yacu nishimwe ngo tuyikuremo ijambo rivuga ngo kumvira Imana. Imana yacu nihimbazwe. Muri iyo minsi mikuru rero yahimbarizwa i Yerusalemu, naho tutaza kubyinjiramo cyane, harimo umunsi mukuru wa Pasika. Hanyuma kandi muri iyo minsi mikuru yahimbarizwa i Yerusalemu, Abisirayeli iyo uwo munsi ugeze baca baduga bakamarayo isomeni yose bariko barahimbaza Imana, bariko barahimbaza iyo minsi mikuru, bahimbaza Imana. Muri iyo minsi mikuru hariho umunsi mukuru w'imitsima itambiwe, le pain sans levain, imitsima itambiwe. Hanyuma kandi hariho n'umunsi mukuru w'insango. Hanyuma kandi hariho n'umunsi mukuru w'inzamba, ari nawo munsi mukuru tubona yuko bivugwa yuko izaburi yagirane yaririmbwa ko. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro cy'umutima w'ubugingo cuno munsi. Ivy'iyi minsi mikuru rero yahimbaza mu Bisirayeli ntiduhava tubigaruka ko cyangwa se tubyinjirako cyane mu kiganiro cacu umutima w'ubugingo cuno munsi, ahubwo tuzotuma tubitegurira ikiganiro cacu sabasaba gihariwe iminsi mikuru yahimbazwa mu Bisirayeli. Kuko iyi minsi mikuru buri munsi mukuru wose wari ufise ubutumwa, wari ufise message, wari ufise insiguro. Abisirayeli baduga guhimbaza uwo munsi mukuru basanzwe bazi icyo bagiye kwibuka, basanzwe bafise icibutso bagiye kwibuka kuri uwo munsi mukuru, kuko yari iminsi mikuru Imana yategetse, yashizeho icagezwe ko iyo minsi mikuru bazohora bayihimbaza. Imana yacu nihimbazwe. Rero ntiduhava tubyinjiramo cyane by'iyo minsi mikuru, tuzotuma tubitegura ikiganiro cabyo kivuga kuri iyo minsi mikuru, mwumva ubutumwa bwaba bwihariye buri munsi mukuru uwo ari wo wose. Ntitubigaruka cyane kubera twashafise ibiganiro byinshi twagiye duhabwa n'Imana muri iyo myaka irenganye, ariko mugabo ugasanga ntibikunda ko tubishikiriza abantu kubera yuko hari ibihe ko turacamo. Ugasanga rero ntibikunda bivanye n'ibikoresho, bivanye n'urugendo rugoye, ruruhije, rurura, rubabaza, ruhanda nk'amahwa.
twariko turacamwo. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Ariko mugabo muri no minsi biriko biragenda neza, biriko birasubira gukunda, akayaga kariho karatanga kuboneka, biriko birashoboka yuko dushobora kuronka umwanya, dushobora kuronka n'ibikoresho by'ibanze dushobora gukoresha mu kubatunganiriza bino biganiro. Niyo mpamvu turiko turagaruka muri no minsi tubashikiza ibiganiro rero bimwe bimwe muri bya biganiro biryamye mu makaye twagiye twandikamo. Hari ibiganiro bitari bike twanditse biri mu makaye tutararongera tubishikiriza. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo. Kuri uyo munsi mukuru rero w'inzamba ari nawe bivugwa ko iyi zaburi yaririmbwa ko, no kuvuga ngo Abisirayeli barakoranira hamwe ngo bakareka ibikorwa byabo byose kuri uyo munsi, ngo bagakoranira hamwe bahamagawe n'akamo k'inzamba. Umwe wese avuye mu muhana iwabo, umwe wese avuye kumbure mu gacimbiri iwabo, umwe wese avuye kumbure mu ntara y'iwabo. Hariho intara y'Ababenyamini, intara y'Abagadi, intara y'Abefurayimu, intara ico gendo barakorana bagakoranira hamwe kugira ngo bahimbaze uyu munsi mukuru w'inzamba bahamagawe n'akamo k'inzamba. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, ngo kuri uyu munsi mukuru w'inzamba rero ari nawo iyi zaburi yaririmbwa ko, ngo mu Bisirayeli ngo humvikana akamo k'inzamba guhera mu gatondo ngo gushika ku mugoroba. Nca niyumvira igikorwa kidasanzwe abajejwe kuvuza inzamba bari bafise uwo munsi, kwirirwa baravuza inzamba kuko wari umunsi mukuru w'inzamba. Inzamba rero ngo zaravuga zikayana kuva mu gatondo zisamirana gushika ku mugoroba kuko wari umunsi w'inzamba. Imana yacu nihimbazwe. Ngo kuri uyo munsi rero mukuru w'inzamba Abisirayeli bakoranye, ngo hageze igihe cyo gutanga ikimazi cyane kere, ikimazi cyo ku masaha yo ku mugoroba, ikimazi cyo mu gihe cyo ku kirengazuba, ngo Abisirayeli ngo baririmba zaburi ya 79. uze kwirabura ab'amajambo agize iyo zaburi ya 79 siyo ntumbero dufise uno munsi tugomba kuvugana nako. Ino ntumbero twabonye muri ino zaburi ya 81. Ariko rero bobo rero ngo igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze, ngo baca batera mu ijwi bakaririmba iyo zaburi ya 79. Hanyuma bamaze kuririmba igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze rero, ngo abaherezi ngo baraza ngo bagatanga ibimazi bosereza Imana, ibimazi bikeregwa amaraso agaseseka. Hanyuma rero bakaza ngo hajya rero ngo abaherezi bamaze gukera ibimazi amaraso agaseseka, byasigura ngo imbabazi ziratanzwe kuko amaraso asesetse mu gishingo c'umwana w'umuntu. Umuntu niwe yari gupfa mu gishingo c'ibyo bikoko cyangwa amashuri agizene abantu akaherewe Imana ibyo bimazi. Rero amaraso amaze guseseka, imbabazi zigatangwa, bikavugwa ngo murahari ibyaha byanyu. Ikimazi abaherezi batanze kikemerwa, amaraso y'isezerano ryo guharirwa agaseseka. Ngo Abisirayeli rero ngo baca baterera mu kadwi, ngo bagaca baririmba izaburi rero twasomye mwana amajambo, kuko baba bageze mu mwanya yagenewe izaburi. Haba hageze igihe baririmba bumva bemerewe kuririmba, kuko ikimazi cyamaze gutangwa, ibimazi byakerewe n'abaherezi, amaraso yasesetse, imbabazi zatanzwe, baremerewe rero kuririmba ino zaburi. Imana yacu nihimbazwe. Bagaca baririmba izaburi ya 81. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Izaburi rero twasomye ya 81 ugaragaje kwica hirya no hino, ukagira umwihweto cyangwa se icyo novuga ngo ukagira analyse y'ibivugwa muri ino zaburi, usanga 30 ya mbere itanga ino zaburi
uyu muririmbyi yayiririmbye yayihawe yayikomoje atangura muri 30 ya mbere ngo ahamagarira abisirayeli iyo bava bakagera abahamagarira guhimbaza Imana yacu nihimbazwa. Ubandanije ku murongo ugira 4 n'umurongo wa 5 usanga uyu mwanditsi w'Izaburi avugamwo yuko guhimbaza Imana ari icagezwe Imana yashinze, ari itegeko ry'Imana, ko ari ibwirizwa ry'Imana mu Bisirayeli guhimbaza Imana. Mu yandi magambo bigomba kuvuga ngo guhimbaza Imana, gutanga ibimazi by'ishimwe, kuyitazira, kuyivugira amazina no kuyitazira mu ndirimbo, umuntu ntabikora uko yigombeye, ahubwo abikora uko Imana igomba. Umuntu akwiye guhimbaza Imana nk'uko igomba, apana nk'uko we wabyigombeye, kuko guhimbaza Imana ni itegeko Imana yashinze mu Bisirayeli avuga ngo mutegerezwa kwama mumpimbaza, munshimagiza Imana yacu nihimbazwa. Bandanije ku murongo wa 6 n'umurongo w'7 naho usanga uno mwanditsi w'indirimbo yavuze ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli. Ni nkaho yabwira Abisirayeli, tumviriza mwa Abisirayeli mwe, hariho impamvu zo gushima, hariho impamvu zo gukenguruka. Ntidupfa gushima uko nyene nkaho mengo nta mvo n'imwe ihari, ariko ugushima kwacu twebwe Abisirayeli gufise imvo n'imvano mu bitangaza Imana yadukoreye. Hariho ibikomeye Imana yakoreye Abisirayeli, hariho ibitangaza n'ibimenyetso Imana yadukoreye twebwe Abisirayeli. Hariho igihe twabayeho turabaja muri Egiputa kwa Farawo, ducugwa bufuni na buhoro, ducuranguzwa badufata nabi. Mw'Abisirayeli mwe, ngomba kubibutsa yuko hari impamvu zo gushima, hari impamvu dushima. Ukwizera kwacu, ugushima kwacu kurahamye, kurashinzwe, gufise imizi idasanzwe itagarukira hafi, gufise imizi itari ikwiye kurandurwa n'umuntu uwo ari we wese, gufise imizi, gushinze imizi yako, gushima kwacu ishinzwe kure cyane mu bitangaza n'ibimenyetso Imana yacu yadukoreye. Yaratujabukije ikiyaga gitukura, twagomba twicwe n'ingabo za Farawo ziriko ziradukurikira. Yemwe mw'Abisirayeli mwe, reka mbanza ndababwira impamvu dushima Imana. Impamvu dushima Imana ni uko hari ibyo yakoze ku buzima bwacu. Impamvu duhimbaza Imana, impamvu tuvuza inzamba, impamvu tuvuza imyironge, impamvu tuvuza inanga, tukanakoma amashi inanga y'imirya 10, impamvu duhibongoza amatwi yacu duhimbaza Imana tuyitazira, si kuri gusa, hari icyo Imana yakoze ku bugingo bwacu. Yemwe abazi icyo Imana yakoze ku bugingo bwanyu, rero nimuhaguruke muyihimbaze, kuko hari ibikomeye yadukoreye. Canke twari tubuze ibyo turya, ihagurutsa amani, idukororera amani. Canke twari twishwe n'amero, tugomba akaboga, tugomba akanyama, yazanye inkware aho twari dushagaje, turarya inkware ku buntu. Canke twari twishwe n'inyota. Yemwe mw'Abisirayeli mwe, amashimwe yacu ashingira kuri bino bintu Imana yadukoreye muri kahise. Canke twari tubuze amazi yo kunywa, yayazanye yakuye mu gitandara. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo cuno muntu, nuko rero umurongo wa 6 n'umurongo w'7 uyu mwanditsi yavuze ku bikomeye Imana yakoreye Abisirayeli. Kandi nawe uri kuramurikirana, hari ibikomeye Imana yagukoreye, hari impamvu zo gushima, hari impamvu ukwiye gushima Imana. Naho uri mu bibazo, naho uri mu mageragezwa, naho ukikujwe imbere n'inyuma, hari impamvu ukwiye gushima Imana, kuko
hari icyo yakoze ku bugingo bwawe, hari ibyo yagutabayemo. Imana yacu nihimbazwe. Umurongo rero w'umunani gushika ku murongo w'icumi naho hatubwira ko Imana ngo yihanije, irihanikiriza Abisirayeli, irababwira ngo ntimugacumure mwa Bisirayeli mwe rero kubw'ibyo nabakoreye, kubw'icyagezwe nshinze cyo kuhora mumpimbaza muntazira. Mwa Bisirayeli mwe si ngombwa nimba ari ikintu nanka mu buzima bwa jewe Imana ndanica ndamurunuka icyitwa icyaha. None rero mwa Bisirayeli mwe ndabihanije ndababujije, ndashinze akarimbi ntagomba ko murengana. Ako karimbi n'akarimbi kababuza gucumura. Yabahaye ibyagezwe 10, amabwirizwa 10 n'ayandi mategeko atandukanye agenda akikuza ibyo byagezwe 10, aho bagiye babuzwa byinshi badakwiye gukoramo n'ibyaha. Imana yacu nihimbazwe. Imana rero ibaha amabwirizwa 10, ibaha ibyagezwe byo kugira ngo ntibaze bayicumureko, irabe yuko yoshiraho akarimbi gatuma abantu bayo batayicumurako, kuko nibayicumurako izohava ishapura, izohava ibabara, hanyuma ibarandure nk'uko yaranduye ayandi mahanga y'abanyabyaha yari akikuje Abisirayeli. Imana yacu nidutabare. Imana rero kuva ku murongo w'umunani gushaka ku murongo w'icumi yihaniza Abisirayeli kugira ngo ntibacumure. Imana yacu nihimbazwe, ibabuza gucumura nk'uko natwebwe abizera Imana tubuzwa gucumura. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma ku murongo w'icumi na rimwe rero w'icumi na kabiri hari ikintu gitangaje kandi kibabaje cyane. Kuri uyo murongo w'icumi na rimwe n'uw'icumi na kabiri hatubwira ingana Abisirayeli naho bari bafise icyagezwe kibabwira ko bakwiye guhora bahimbaza Imana, naho Imana yari yarabakoreye ibitangaza bikomeye, ari nabyo byari bikwiye kuba intango, byari bikwiye kuba isoko ikomorokamwo, izananamo ivamwo amashimwe yo guhimbaza Imana no kwitazira. Naho bari bafise ibitangaza byinshi Imana yabakoreye bikomeye, byinshi Imana yakoze ku bugingo bwabo, naho kandi imbere Imana yari yaragira bihanikize n'amategeko ngo ntimugakore bino kuko uwo bikora ntobura kubimuhora. Naho byari bimaze gutyo, Abisirayeli kuri uno murongo w'icumi na rimwe n'uw'icumi na kabiri tuhasanga amajambo atubwira ingene ngo babaye intumva, babaye abana b'ivyanke, baze kumvira Imana ahubwo barayigarariza, bakora ibyaha, bagendera mu butadarere bw'imitima yabo, hanyuma Imana birayibabaza, Imana birayishavuza. Imana yacu nidutabare. Muri ano majambo rero twasomye tubona ingene Imana kuko ari Imana y'inyembabazi, kuko ari Imana itandukanye n'abantu, kuko ari Imana ifitiye ikibabagu abantu bayo, kuko ari Imana urukundo rwayo ari urukundo rutagira akagero, kuko ari Imana igomba kugirira neza abantu bayo, kuko ari Imana ibafitiye imigabo n'imigambi myiza y'amahoro itari y'ibyago, kuko ari Imana kuva kera gushika n'iki gihe yari kiravuga n'amajambo yamye ari Imana yiteze kubana nabo, ibanezeza, ibagirira neza. Tubona ukuntu Imana yarigeze ahantu yipfuza ngo ese icompa abantu banje bakanyumvira. Aba bantu nyene base kunyumvira, aba bantu bambereye ibigaba, aba bantu bambereye abana b'ivyanke. Nubwo byagenze gutyo, nubwo nabagiriye neza ariko bakaba batanyumvira, nubwo nabajabukije ikiyaga gitukura ariko bakaba batanyumvira, nubwo nabahaye manu mu bugara bw'inzara igomba ibice ariko bakaba batanyumvira, nubwo basubirije mu nkoko ibibi kandi jewe nari nabahaye ibyiza, nubwo bimeze gutyo, nubwo bambabaje, nubwo bancumuyeko, nubwo bankomerekeje, nubwo ariko ndacafise urukundo kuri bo, ndacabakunda. Ega jewe nta n'ibyaha bakora, nayo ubundi bajya
batanyumviye, nubwo batashize mu ngiro ibyo nababwiye, nubwo amashimwe yo kumpimbaza no kuntazira nari niteze muri bo ntayaronse, nubwo ibyo nabakoreye babyibagiye bakabona kumbe ngo ntibyanabaye, nubwo bifatanyije n'ayandi mahanga bakagendera mu ngeso mbi, ariko ko bacitwa abantu banje, ko bacitwa ihanga ryanje, ko bacitwa Abisirayeli naho bancumuyeko, ko bacitirirwa izina ryanje, jewe nk'umuvyeyi atandukanye n'abo mw'isi, jewe nk'umuvyeyi special adasanzwe, ndumva mu mutima wanje nipfuza mbega vyokunda, ubwo mbega ni igiki comfasha abantu banje batanyumvira b'Abisirayeli bakanyumvira, ese icoma bigakunda bakanyemerera bakikosora bakanyumvira, notombora gusa abantu banje b'Abisirayeli bakanyumvira, bakemera bagaca bugufi, bakemera bagashira mu ngiro ibyo nifuza ko bakora. Abantu banje b'Abisirayeli jewe Imana bonyemerera gusa bakanyumvira, nico kintu mbagomba ko, singomba igiturire gifuka ibyaha bakoze naco boronka, singomba igifukamunwa kubw'ibyaha bancumuyeko, singomba ikiguzi kubw'ibyaha bancumuyeko, eka abana mba singomba ko bariha ibiwaye n'umubabaro bateye umutima wanje mu kubabaza kubw'ibyaha bakoze habana mba. Ariko inyuma y'ibi byose abantu banje bariko barakora by'ibyaha byambabaje, ndagomba ikintu kimwe, nico kintu kimwe rudende rwa ndege mfise mu mutima wanje, cocira inzira ibitangaza ibikomeye n'ibimenyetso bidasanzwe nokora ku bugingo bwabo. Ndifuza gushishikara kubagirira neza, ndifuza kubatabara, ndifuza kubaba hafi. Ikintu kintangiriye bariyeri iri hagati ya jewe n'abantu banje nuko batanyumvira, icomba bakanyumvira. Hamwe abantu banje bokwigora bakinarata bigakunda bakanyumvira, jewe ndafise imigabo n'imigambi myiza ku bugingo bwabo. Hamwe bonyemerera bakanyumvira gusa bagashira mu ngiro ibyo ndababwira, muri ino minsi barimo, bari mu minsi y'amagorwa, bari mu minsi bafise abansi, bahagurukiwe n'abansi, ingoma y'i Babuloni yabahagurukira abanyagira batwara, bafise ababagwanya benshi, bafise ibyago bari mwirinde, bafise ubukene, bari mu byago byo kurima ntibimbure, igihugu cyabo gifise umuvumo naho barima ntibimbura, hari ingwara z'ibyorezo z'ibyaduka. Abantu banje bari mu magorwa, kandi amagorwa barimo bayakwegewe no kutanyumvira, bayakwegewe n'ibyaha bagendeyemo. Nanje kubw'ikigomwe mbafitiye nipfuza kubakura mwirinde barimo, ariko nabuze ikintu kincira inzira, nabuze ahantu menera, kuko nagomba guca mu kunyumvira kwabo. Hamwe bokwemera bakanyumvira, ukuri ko Imana yavuze ngo ikintu ca mbere nokora notsinda abansi babo vuba. Imana yacu nihimbaza, abantu bumvira Imana, abantu bashira mu ngiro ivy'Imana ibabwira ibategeka, abantu bagendera mu vyagezwe vy'Imana, abansi babo Imana izanwa no kubatsinda. Imana yacu nihimbaza, Imana yavuga ngo notsinda abansi babo vuba. Abansi b'Abisirayeli bigize akagarama ruganda, abarozi birirwa baroga abantu banje. Abansi b'Abisirayeli abirirwa barabakinagiza, abirirwa barabagaraguza agati, agasuzuguro, abantu basuzugura ihanga ryanje. Hamwe notombora abantu banje bakanyumvira, ndafise umugambi wo gutsinda vuba cyane bidatevye abansi b'Abisirayeli. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ica kabiri yavuze ngo nohindurira ukuboko kwanje ku bagwanizi babo.
nta Imana ivuga ngo noca nshiraho noca ngenya noca ndisponibiliza ukuboko kwanje kukama kwiteguye kukama kuri pre kugira ngo kugwanye abansi b'abantu banje hamwe bonyumvira Imana yacu nihimbaza hamwe abantu banje b'Abisirayeli byokunda bakinanata bakanyumvira icambere no batsindira intambara z'abagwanya bose icya kabiri noca nshiraho ingabo zijejwe kubagwanira zijejwe kubakingira erega igituma ritoroshe kubagwanira nuko bavuye mu byo nihanikije ibyaha bakoze byabakwegeye ibyago ibyaha bakora byabakwegeye kugira abasi ibyaha bakora byahaye impigi ababagwanya ariko bamwe bokwemera bakanyumvira abantu banje b'Abisirayeli noza nzamo no gutsinda abansi babo vuba kandi nkaza nzamo no gushiraho ingabo zibakingira zituma ukuboko kwanje kukuryo kukugororoka kwama guhindurirwa abansi babo Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi tugomba duhaga turangiza mu kanya kaza turabe ibintu bibiri bya nyuma navyo yavuze ngaha mu murongo wa 16 yavuze ngo nobagaburira ingano zisetse neza kandi nobahaza ubuki buvuye mu mugina ho mu gitandara Imana yacu nihimbazwe nuko ukuntu rero Imana yavuze yavuga ngo hamwe abantu banje bonyumvira b'Abisirayeli icoma bakemera kunyumvira bakemera gushira mu ngiro n'ababwira bakemera kweza kwita ama ordre yanje bakemera kweza kwita gushira mu ngiro gukora ibyo ndababwiye hamwe bo byemera jewe Imana umuvyeyi wabo muri kino gihe bishwe n'inzara y'uruzuba muri kino gihe bishwe n'inzara ikomoze ku kutimbura imvura itakigwa neza muri kino gihe bari barima biteze byinshi mugabo bakimburira mu gipfusi muri iki gihe bishwe n'inzara muri kino gihe basamira insanzi ku menyo kubw'ibyago barimo bakwegewemo no kutanyumvira jewe Imana ndafise ibigega birimo byinshi nobaha iwanje mw'ijuru hariho indya nyinshi nobagaburira nobahaza nobagaburira ngo ingano zisetse neza nobagaburira umutsima w'ubugingo Imana yacu nihimbazwe abantu banje hamwe bokwemera kunyumvira ndafise amasitoke y'ibyo nobagaburira ndafise amasitoke y'ibyo nobaha hamwe bokwemera kumvira erega igituma abantu baba mu vyago nuko batumvira Imana hamwe abantu bokumvira Imana hamwe isi yose yohindukira Uhoraho ikumvira Imana igakora ibyo Imana igomba nta nzara yohaba nta mapana kigoye vyohaba kuko Imana irafise ibikwiye vyo guhaza abantu bemeye kumvira Imana yacu nihimbazwe iravuga kandi ngo nobahaza ubuki buvuye mu mugina wo mu gitangara Imana yacu nihimbazwe none rero tugomba turangize n'ano majambo bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi n'iri jambo narinje ndakuzaniye rivuga ngo kumvira Imana yemwe bene data kuruta kumvira abantu kumvira Imana umuremyi w'ijuru n'isi gufise ikimazi kuruta kumvira abaganza bo gutegeka iby'Imana itagomba bo gutegeka ibitari mu bugombe bw'Imana kumvira Imana biruta kumvira abana babo kumvira Imana kuruta kumvira uwo mwubakanye kumvira Imana kuruta kumvira umusheri wawe kumvira Imana umuremyi w'ijuru n'isi kuruta kumvira fiance wawe kuko hari n'igihe kugira ngo ukore ibi mugabo ejo hantu ugasanga yarakwoheje ugasanga yaragushuye
ugasanga yakwoheje kugwa mu manga kuko umuntu n'umuntu, ariko kumvira Imana ntibyigera bihemukira umuntu. Kumvira Imana ni iby'igiciro kidasanzwe. Kumvira Imana ntibimara amazi. Kumvira Imana ntibihemukira umuntu. Kumvira Imana kuruta kumvira nyokobuja. Imana yacu nidutabare. Yosefu arabizi ingene yageragejwe na muka Potifari amurondera ko gucumura nawe ngo baryamane bakora ibyaha by'ubusambanyi, ariko Yosefu aranga kumvira inaruja, aravuga ngo nawe nari kuronka promotion, nawe nari guca nk'umwakazi mu bakozi bose bo kwa Potifari, nawe nari kuba mbaye nkaho umengo ngana na databuja kubw'uko ndamwumviye nkamukorera ibyo agomba. Ariko reka numvira Imana. Mbere yavuze ngo no korane icaka ingana gutyo nkacumura ku Mana yanjye, sinshobora kumvira mabuja, ahubwo numvira Imana. Imana yacu nihimbaza. Turazi ingene byagenze, ntituhava tubigarukako ingene kumvira Imana naho mu ntango byaboneka umenga afashe inzira irimo imibabaro, ariko byarangiye Imana imugiriye neza, imuhindura umugisha ku mahanga, kuko yayumviye. Kumvira Imana bifise umugisha. Kumvira Imana binyegejemo umugisha udasanzwe. Kumvira Imana nta mubabaro unyegejwemo, ahubwo hanyegejwemo umunezero. Kumvira Imana kuratungisha. Yosefu yahavuye abicaka kabiri c'umukuru w'igihugu, yahavuye abicegera c'umukuru w'igihugu mu gihugu kitari iciwabo. Wewe yari inyamukira, wewe yari umunyamahanga, nta bwenegihugu bw'ico gihugu yari afise nk'imvukira yaho, ariko kubera ko yumviye Imana vyatumye Imana imushira hejuru, imuha icubahiro muri Egiputa, aba uwa kabiri ku mwami. Imana yacu nihimbaza. Kumvira Imana. Iyo abantu bose bumvira Imana, ivyago barimwo sibyo baba barimwo, kuko Imana irahari ngo itabara abantu bayumvira. Imana irahari ngo irwanire abantu bayumvira. Kumvira Imana kurakenye mu bana b'abantu. Niyo mpamvu ibyago bigwira, niyo mpamvu ibyago byiyongera, kuko kumvira Imana gutera guhera mu bantu. Kandi ukumvira Imana uko gutera kugabanuka mu bana b'abantu, niko ibyago bitera byiyongera, niko abansi b'umuntu batera bagwira, kuko baba baronse icyo bafatirako, baba bafatira ku cyaha cyane ku byaha umuntu agenderamo, ariko agaragaza Imana. Imana yacu nidutabare. Kumvira Imana. Twari kuvuga Daniyeli ingene yase kumvira abantu, ariko akumvira Imana yiwe, bikarangira Imana izibimwe intambwe hariya mu bwobo bw'intambwe zari zishonje, ariko kuko Imana yumviye, kuko Imana yubashe, kuko Imana yakoreye yari Imana idahemukira abayo, Imana irungi ku mumarayika abana na Daniyeli mu bwobo bw'intambwe. Kumvira Imana bene byacu niko jambo ni kumvira Imana kuruta kumvira abana b'abantu. Twari kuvuga Shadraka, Meshaki na Abedenego ingene bategetse gusenga igishushanyo, ariko bakavuga ngo asangwa bimeze gutyo ntacyo twirimo turavuga. Yewe mwami, asangwa uvuga ngo nitutasenga igishushanyo ufishe ubushobozi bwo kutwica ukadukuraho. Asangwa biruko ntacyo twirimo turavuga. Twebwe turazi ko Imana yacu ishoboye kudukura muri iryo tanure ryaka umuriro, kandi naho itodukurayo twebwe duhagaze neza mu rudome rw'imashini mu kumvira Imana. Turumvira Imana naho byohitana amagara yacu, turumvira Imana naho byohitana ubugingo bwacu. Imana yacu nihimbaza. Shadraka, Meshaki na Abedenego murabizi ingene umuntu uze mu itanure ryaka umuriro haciye haza marayika, abana nabo ntibasha, hanyuma bambaye amahoro. Imana yacu nihimbaza. Kumvira Imana. Kumvira Imana gufise ikimazi kidasanzwe bene data. Mbega none nawe mu minsi nk'iyi turimo ubona ukumvira Imana kugwiriye muri wewe, ubona wumvira Imana, ibyo Imana yagukoreye ubona wewe ubyumvira ubigendera, ubona wubaha Imana ubitewe n'ibikomeye Imana igukorera. Mbega kumvira Imana muri wewe kungana gute? Mwene data ukurikiranye kino kiganiro umutima w'ubugingo, naguhanurira kumvira Imana, kuko mu kumvira Imana hanyegejwemo ubutunzi budasanzwe. Mu kumvira Imana harimo ugutsindwa kw'abasi bawe bose.
mu kumvira imana hariyo uguhazwa ku mutima w'ubugingo uvuye mu ijuru. Mu kumvira imana hariyo ibyiza bidasanzwe. Sinzi rero ko wisuzuma usanga nawe uri mu bantu bariko barumvira imana cyane, uri mu bantu bagarariza imana. Imana yacu ntidutabana n'amajambo rero n'umuhirwe umuntu yumvira imana, umuntu ashira mu ngiro iby'Imana ibwira, iby'Imana imutegetse. Mbega urumvira imana, umuntu yumvira imana n'umuhirwe, kuko imana ibironsa ahantu ica mu kurwanira, ibironsa ahantu ica mu kurwanya abasi biwe, kandi imana ibironsa aho icisha ibiryo, ibifungurwa kugira ngo imuhaze ku vyiza vyo mw'ijuru, kugira ngo imuhaze ku buki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Ico gitandara naco ni Yesu Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Ni umuhirwe umuntu yumvira imana, kuko abantu bagiye bumvira imana nta na rimwe imana yigeze ibahemukira. Abantu bagiye bumvira imana, imana yagiye ibana nabo. Mbega none nawe ubona wumvira imana mu vy'Imana yihanikiriza iciye mu ijambo ryayo? Mbega urumvira imana canke urumvira imana? Ni umuhombe umuntu atumvira imana, kuko imana bigora ingene yomutabara n'ingene yomugwanira, kubera yuko imana yamara n'ibyaha uyo muntu abagenderamo. Uyo muntu n'umuhombe, kuko abasi biwe ntibazigera batsindwa. Abasi babo umuntu atumvira imana ntibigera batsindwa, ariko hamwe yokwinanata akumvira imana vyotuma abasi biwe batsindwa. Nuko rero nakwipfuriza kuba mu mugwi w'abantu bumvira imana, kuko kumvira imana gucira inzira inyishu z'umuntu yumvira imana. Imana yacu nihimbazwe. Rero nano majambo nari mfise, tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha. Dusenga imana, twiragiza imana. Mana nyene amahoro, tugushimiye cyane ku ano majambo dusangiye n'abano bene data avuga ku kumvira imana. Umuntu wese yatuye ku imbabazi akavuga ngo mana nsanze ntakumvira, nsanze nkora ibitaguhimbara, nsanze ndi umunyabyaha, nsanze ngendera mu byaha, nsanze ibyago ndimwo byakwizwe n'ibyaha byo kutumvira imana. Uyo muntu yatuye akavuga ngo mana mbabarira, ndakwingize ngo muguze kw'imbabazi, ibisigaye ucubana nawe, ushishikare kubana nawe, umugwanire, umuneshereze, utsinde abasi biwe vuba, umuhaze ku mutima w'ubugingo, umuhaze ku buki buve mu ngiro mu gitandara cyo Kristo Yesu. Yewe uhoraho, ukuboko kwawe guhindukirize kubimugwanya byose, ugwane navyo. Urakoze kuri imana, ivyo ngomba byose bishishikare kubana ngo dutsinze twizeye mu izina ryawe rya Kristo Yesu. Amen. Icompa bakanyumvira, niryo jambo tuko twaronderamwo. Icompa bakanyumvira yavuze ngo notsinda abasi babo vuba. Imana yacu nihimbazwe.